Okay. Muri uwo mwakeye akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné. Karibu kuri Ukuri kwanone Podcast EP1. Inomusi ngomba mvuge ko ku bintu bijanye n'amamashini afise ubwenge buhanice, amasimu maze n'ibindi bintu biriko biraza vy'amachip bishobora kuja mu mutwe mu mubiri wawe. Rero ntabatinze inge tutangure kino kiganiro. Rero bwa mbere je ikintu ngomba mvuge ko ni ikintu kijanye n'amasimu dukoresha, ariyo internet abantu benshi bakoresha kw'isi yose nzima. Nta muntu adashobora kudakoresha internet abishaka. Arashobora kugura isimu ifise internet, ashobora gukoresha isimu y'umugenzi ifise internet. Urumva internet ubu yarageze ahantu henshi, ego naho itaragera mu bice bimwe bimwe, aho ikaba yaragezeho muga ntibikora cane, iriho yaragezeho kandi n'ibintu abantu benshi bavuga ngo ati n'amajambere y'isi. Mugani jewe uko ndabibona ni ibintu dukwiye kugendera ko bukebuke kandi tukavyitondera tukabitahura, kubera ntitumenye ivyo ari byo, kubera n'abantu bariko barabizana n'abantu twe tutazi. Internet uwo kubaza ngo ati ninde yayitanguye, urumva ni ikintu cyo kugora kwishura kubera ntavyuzi. Aho internet ngo ikora gute, imeze gute, ntavyo womenya. Mugani bashobora gutahura yuko internet ari ikintu kigufasha mu buzima, kuvugana n'abantu, gusearchinga ibintu kuri Google, kuraba movie. Urumva entertainment yose, nyamara amafilime, nyambara ibiki byose biri kuri internet. Kandi umenga ni nkuko isi yo nyene turimwo iyisi, internet nayo cuyifata nk'isi ya kabiri. Mvuga ngo isi ya kabiri kubera urashobora gutanga ubwenge bwawe bwose bukagenda kuri internet, ukaraba ukagumako amasaha 2, amasaha 3, amasaha 4, ukaba wihoreye ko umenga uri mu yindi si, kibagira n'ivy'isi urimwo, kibagira ibintu byinshi. Rero umva ni ibintu twese dukwiye kurabirako, aho tukiyumvirako, tukaraba ngene tubigirako, kubera n'ibintu biteye ubwoba uvyumviye cane. Rero umuntu abirabiye kw'ivyo akaza ariyumvira none internet kimeze uku, umva amajambere yayo nayahe, aho amaherezo yayo nayahe. Kubera internet yego yatanguye kera, mugani si kera cane. Amasimu yatanguye nko mu 2005 uko ajya yataca ajya afise internet ajya ushobora gukorako atangorane. Kubera ubu nta numwe ndibaza adafise touch, kandi nta muntu atifuza kuronka touch ijya simukorako, kubera niyo ifise internet. Urumva twese tugendera aho twirukira ibintu bimwe, kandi ivyo bashaka abo bantu babikora. Rero utabiravye neza wibaza ngo ati n'amajambere. Urumva naho bogomba kukuzimya aho kukuzimiza, nanje ngati kukuzimiza usanga ari ibintu vyoroshe cane, kubera n'inzira bone bukebuke bagenda barakubwira ngo ati ca genda uku, ugasanga waciyemo kandi wagenze uko. Rero ni kuraba iyo umuntu ariko araja, ni kwiyumvira ni kubera iki ibi bintu biriko biraba, ni kubera iki ama internet ari menshi, ni kubera iki. Umuntu agatahura. Ndaguha challenge aho ndaguha akantu uzokore, n'akantu gatagoye kandi umuntu wese yogakora, mugani bigoye. Zofate isimu ishira ahantu amasaha 2, umunsi umwe ubishoboye ugende n'imisi 7 utarakoresha isimu, kubera bishobora kugura ubwenge bwawe kandi bikagufasha gutahura isi. Abantu benshi bariko baribagira kubera usanga bibereye ku masimu, ubwenge bwagiye nyene ku masimu. Urumva ugasanga ibintu byinshi ntubikora, usanga wibagiye ibintu byinshi kubera wasamariye ku kintu, aho wagiye ku yindi si ya kabiri utabizi. Ubu ndibaza nta mwana n'umwe afise imyaka 2-3, kandi imyaka 2 umenga ni mito, imyaka 4 atazi gukoresha
intuzenye isimu. Hariho n'abaziruta kuzikoresha abavyeyi babo, ugasanga arazi kuyikoresha kuruta papa wiwe, kuruta umuntu yayikoresheje imyaka n'imyaka. Urumva ibintu bikaze. Rero amajambere je ndiko ndavuga kubera abantu bavuce nko mu 2000 kuduga, urumva n'abantu bavukiye nko kuri internet. Urumva ntibazi isi ata internet iriho, ntibazi gutembera hanze gukina n'abandi bana, bone bazi internet cane. Rero urwaruka ruzoba ruri imbere, akazoza kari imbere nakazoza je mvuga ku bwanje nakazoza gateye ubwoba. Kubera iki? Kubera n'ahantu bariko baradutwara bukebuke, gazosanga abantu bose bari ku masimu, bari kwiyo yindi si ya kabiri yo kuri internet, isi ya mbere bakayibagira. Urumva bibagira ibintu byinshi. Nyambura umuntu usenga wibagira Imana, nyambura umuntu ukurikiza ibinibi wibagira ivyo bintu, hanyuma ukakurikiza ivyo bagomba kukurikira. Urumva n'ahantu turiko turagenda bukebuke, kandi bukebuke mugani cane. Uravye nabi uzosanga wahageze utazi n'ingene wahageze. Rero urwaruka rw'ubu unugwaruka rukwiye kuhabonera. Nyambura umuvyeyi ufise bana bato kabigisha kuza baratembera batirirwa ku masimu, kabigisha ibintu byinshi nyene we wakuze umenya amasimu ataraza, aho internet itarabaho. Kubera ni ibintu biteye ubwoba kandi dukwiye kuraba neza. Kubera ikintu jenza kuvuga ko inomusi nyene sindakigerako, mugani za kukivuga ko ni amachip ariko araza. Urumva n'ibintu bizoza bukebuke, ugasanga n'ubu bariko barabikora, mugani utabitahuye aho utabifatanganije, utabifatanyirije, usanga bigoye kumenya. Mugani ugazusanga n'ibintu bizohinduka kuri vya bindi wiyumvira ubwa mbere. Hari abantu boca bavuga ngo ati none ibi bintu kweri bizoshika no mu bihugu bitaratera imbere, bidafise ama internet, bidafise iki, bizoshika kubera ubu abantu nibone bagomba guhinduka. Rero uravye urashobora kwibaza none ibintu aho internet aho ivyo bintu bizohinduka mu bihe biri imbere bizoshika kw'isi yose. Bizoshika kw'isi yose kubera nta na hamwe bitazoshika. Kubera n'ubu uriko raraba ngene abantu bahinduka barabiye ku bindi bihugu, barabiye ku wundi muntu. Rero ntuvuga ngo ati ngo uzosigara inyuma, kandi ntibishoboka. Nawe uca ugomba gukurikiza, aho ukagomba kwigana vy'uwundi muntu ariko arakora. Rero n'ivyo bihugu bitaratera imbere, urumva nabo nyene bazogomba kubikurikiza batabigwanije, kubera ibintu vyinshi babirabira ku bindi bihugu, aho ibindi bihugu bikabizanako ku nguvu, aho kugwa neza bivana n'ingene iyo country nyene igomba kuvyakira. Ugasanga n'abantu bagiriye uko nyene batabizi, mugani hose bizoshika. Ayo machip ndiko ndavuga hose bizoshika. Rero nta hantu bitazogera. Ego ntibiraba mugani ngoma ndakubwire ko hari company yitwa Neuralink. Urumva ni company nyene umugabo akora ibintu byinshi. Umva afise ama company menshi. Nta hamwe atari ari mu abijya bintu bikora kugenda hejuru, bigenda juru, sinzi ko ari kubona bavyitwa. Agakora amagari yitwaza. Urumva igari yitwaza ibifise intuzenya internet ikomeye, kubera nta kintu cyo kwitwaza kitafise internet nk'iyubwenge. Urumva ibi bintu biri mu magari mugani ntibirashika mu bantu, mugani ni ibintu biciye ubwenge, aho bifise ubwenge buhanitse kugira vyitwaje bikamenya iyo biriko biraja. Uwo muntu afise ayo company, ni company rero yuguruje, si shasha, iramazeho umwanya. Ugomba kugenda kuyiraba kuri internet ukashobora kuvyigaho, ukabisoma, gatahura ivyo ari vyo, mugani byinshi usanga biri mu Congereza. Rero Neuralink ni company ijejwe gukora amachip, burya buchip nyene udukompyuta duto nyene dushobora kugenda mu bwenge bw'umuntu afise ingorane. Ezo ngorane ni ingorane zo kuvuga ngo ati umuntu ntashobora gutambuka, umuntu ntashobora gukoresha amaboko,
ntashobora kwivyura. Urumva ibihimba bimwe bimwe vy'uwo muntu biba vyaragize ingorane ugasanga ntashobora kubikoresha. Rero ako ka computer bariko barakora, ako chip bariko barakora, na chip gashobora kuja mu bwenge bwawe. Namba babigenza gute? Bona barazi ngene babigenza. Je mbwa ndiko navuga ku bintu bijanye na internet, ahantu iriko iraja, n'ingene bitangura bukebuke kandi bikazogera ahantu utagiye uraraba bukebuke uzovyisangamo, ukaraba ngene vyaje kandi vyaraje bukebuke gusa ntubitahure. Rero iyo ntuzenya iyo internet, right? Iyo internet ni internet iza mu bwenge bw'umuntu, igatuma akoresha ubwiyumviro bwiwe kugira akoreshe ico gihimba agomba gukoresha. Ndavuga ngo ati ntushobora gutambuka, ntushobora kuduza ukuboko, barashobora kugira ako gacipo agashira ahantu nyene mu bwenge gashobora ku signaling ntuzenya amantu uzeye mu bwenge kugira ushobore kwiyumvira, hanyuma wiyumviye ico kintu ugikore. Nkuko nyene ndo kwiyumvira ngo ati nkoresha izi ntoki uku ndiko ndazigira kace bikundika. Rero ako kantu uzenya nyene akantu uzenya ko kugira a transferring ntuzenya ubwenge bwiwe ngaho hantu, hanyuma ashobore gukoresha ivyo bihimba vyo bafise ingorane. Urumva n'ibintu uriko uraraba yego bizofasha ngo abantu bafise ingorane, mugani cane cane uce wibuka n'ibihe turimwo. Ibihe vy'ubu n'ibihe vya internet, n'ibihe byo kuvuga ngo ati umuntu wese ari kw'isimu, umuntu wese agomba kugenda kuri yasi ya kabiri. Iyisi twese twirukira ari zo nyene za internet, ugasanga twibagiye turiko turirabira movie, twibagiye turiko turavugana n'abantu, twibagiye turiko turakina amagame, twibagiye ibintu byinshi by'iyisi, twagenda mu isi ya kabiri kuba niyo itunezeza. Yego urashobora kwivira ku kazi warushe ukagomba kwikoresha kwirabira agafilme, mugani hari ibindi rero bariko barakora wambara nk'ibintu by'amagame, wambara kamenga uraho hantu uri muri iyo game, uri nko mu isi ya kabiri nyine nkuko ndiko ndabivuga. Rero uravye nabi usanga wazimiye uko. Ibi bintu je ndabifatanya ni ibintu vy'Imana cyane cyane, kubera jewe ndemera Imana cyane. Rero kwemera Imana ugasoma Bibiliya urashobora gutahura y'isi, kandi biravuga ni y'isi iriko iragenda nyene. Usomye Bibiliya nawe ukacukurikiza bijye uriko uraraba muri Bible, ukacubishira mu y'isi ya none turimwo. Aho gira biraba bukebuke uza gusanga ibintu byinshi biriko biraba bukebuke, kandi biba bukebuke mu maso yacu ukamenya ibintu bisanzwe, mugane n'ibintu bizohindura isi. Rero uwo mugabo ariko arakora ako kantu, ni company iriko irakora ako ka chip nyene kazoja mu bwenge, ni kandi bazoshobora gukoresha. Ubu bavuga ngo ati nako gufasha abantu b'ibimuga bafise ingorane, mugani barashobora kugakoresha no ku muntu akwije tangorane afise, agakoresha mu bwenge kugira yinjire muri yasi ya kabiri yo kuvuga ngo ati ngo ugiye. Urumva ni ibintu nyene byo kugusamaza, ugiye mu yindi si ya kabiri. Urashobora kwiyumvira karaba nk'ivideo ukamenga niyo nuri, au kwiyumvira ukaraba kwiyumvira ugakoresha computer atanu kuri urayifatafata au urafyondagura, ugasanga uyikoresha gusa ku vyumviro vyawe, ugasanga uriko urakoresha isimu ku vyumviro vyawe. Hamwe umuntu aguhamagaye gusa wiyumvira ngo ati ishura, kuko usanga irishuye muri ko muravugana n'uwo muntu. Yego beshi nico gituma mvugana hajya babana bubu bavuce mu myaka mu 2020, aho bavuce mu 2000 cyane cyane abana bavuce mu 2010, nibone batazoyibona nk'ibintu bibi, batazoyibona nk'ibintu byadanje, kubera n'ibintu bazobona n'iterambere, n'ibintu bishasha, n'ibintu biriko birakuza iyisi, biriko biratuma iyisi zunguruka mu bintu vyija, mu bintu vyiza. Ngani ubizi azobamenya ko ati iyisi iriko irahera. Rero kuri kwanone nuko ni kuvuga ngo ati iyisi iriko iraja cyane cyane mu bijanye na internet, niyo ko turiko turagenda ibintu bimwe bimwe biriko biramwa aka kanya tabiravye neza, usanga nawe warabijiyemo, aho ugasanga waravyemeye atanu kuzi ingene vyagenze, kandi
navyo biriko biraba ngaha mwaka kanya ukwiye kubiraba ngene bigenda. Rero iyo company iriko irakora ivyo bintu n'ama internet yatanguye kera ariko aratuma abantu benshi bashobora guhunga iyisi turimo bagagenda mu iyisi ya kabiri ariyo internet, ugasanga niho umunezero waba uri, usanga bizoborohera kuzimira. Neuralink ni company nyene umuntu akwiye kuraba, company bariko barakora ibintu biteye ubwoba ku muntu kandi bigoye gutahura ugasanga umuntu ariko ariyumvira ikintu kandi arashobora kubikora aciyumviriye nk'uko wokoresha umubiri wawe. Kubera ibintu byinshi tubona ngaha bariko barasohora, aho ibintu byinshi nyene byinshi n'ibintu bisubiramwo ingene turi. Uravye nk'ikamera ni nk'ijisho. Rero uravye nk'ibintu byinshi nyene bariko barakora n'ibintu bishobora kuzogira ugasanga ni kamera barashobora kuyishira mu jisho, ugasanga ku chip nyene bagize urashobora kwiyumvira ngo ati nkeneye pitch ukoresheje amaso ukablinkinga gusa nyamara kugira ukagira ukugusa ugasanga pitch urayitekinze tangorana tanakimo wafyonze gusa wavyumviriye. Rero ni hamwe usanga ibintu byaroroshe mu majambere y'abantu bazovuga ngo ati n'amajambere ibintu ni byiza, ngaro ugasanga ni hahandi usanga abantu ubwenge bwarakeshe kubera nta bintu bagikora nk'umuntu ashobora gukora. Urumva, kubera abantu bacejwe nyene gukora. Iyi si ni isi yo gukora, si isi yo kwicara ngo ukaguma ngaho tanakimwe ukagana mu isi ya kabiri ugahungira mu isi ya kabiri ayo internet ukibagira by'iyisi. Rero usanga ari ibintu biteye ubwoba. Mu ibintu byeyo byose mvuze gusa ikintu ugenda ugomba ko wovanamwo aho ushobora gutahura, twese tugatahura, ni kuvuga ngo ati okay, jewe ndi kw'iyisi ndabona ibiriko biraba, ego hari ibiriko biradufasha mugani ni kubera iki ibintu biriko biraba, ni kutworohereza ubuzima. Ego biratworohereza ubuzima mugani bizohera ryari? Ubuzima bwacu buzokoroha ryari? Kubera umenga ntibazohagarika ivyo bariko barakora. Nyambaye internet igenda buke twebwe abantu tugomba kigenda cyane. Urumva izoguma igenda cyane kugeza ryari? Numva n'ibintu bariko barahindura, bazobihindura ryari? Bahindura ryari kugeza ryari? Kandi zitwara ziriho, biguruka biriho. Urumva urashobora kuraba iyi video ku internet nyene nkuko ndiko nabivuga biriho. None ibintu byose bizohera ryari? Kubera n'ibintu baguma bahindura kw'isi itera izunguruka, kandi kw'isi itera izunguruka niko urundi rwaruka rutera rubaho, gasanga rurimwo mu ivyo bintu ukibagira kahise, gaca usanga nikone byoroherwe kugira babazimize aho kugira babatege kuko bagomvye basi, nuko umuntu yobivuga. Kubera igihe umuntu yokora nk'ikintu udashobora guhunga, urumva nawe kandi ugishaka, urumva ni ikintu ashobora kugira ibyo ari byo byose, naho yobikora ubizi nyamba utabikora ubizi, kubera usanga wabibayemwo ukibazana ibintu bisanzwe. Rero wizirize kuzurahumiriza ku bintu biri imbere yawe kandi ukwiye kubibona ukabiraba, hanyuma ukiga ugatahura iyisi iriko iraja niyo nawe uri kuraja.